Umugabo wese aho ava akagera akunda kandi aba ashaka umugore atigeze afata umubiri wiwe ngo awutange kw'iduzeni canke ku bagabo benshi cane bamwe nawe atoshobora guharura. Nta mugabo n'umwe canke nta musore n'umwe yoryoherwa yumvise yuko umuntu yakunze canke uwo bakundana bamwita ngo ni maraya canke ngo ni ndangira. Iyo umugabo arose umukobwa canke umugore atekereje canke umwe bita ngo yitonda, aba yumva ko ari we mugabo w'umunyamahirwe mw'isi, kuko aba aronse ikintu atarigera abona ahandi canke ikintu kibonwa na bake. Muri ico gihe abona yuko ibintu biriko biragenda mu murongo abishakamwo, ariko ibi bihinduka mu gihe wewe umenye yuko canke uwo mugabo mu gihe amenye ko uwo mugore atigeze aba uwo yibaza ko ari we. Iyo umugore ubona ko ari mwiza uba ubona ata kibazo, ariko iyo umaze kumenya kahise kiwe, ivyo yakoze kera ntabwo bihuye n'ivyo yakubwiye canke ntabwo bihuye n'ivyo abantu bavuga. Muri ico gihe ibibazo bikubana ibihumbi mu mutwe, ukumva wibaza ati mbese nakundanye nande, canke uyu muntu bimeze gute, canke hariho n'ibindi vyinshi yoba yarakoze ntamenye atambwiye. Abantu ngira bo bavuze canke ibinamenye n'agace gatoya, ugasanga uriko uragwa ahantu mu tubaza twinshi. Nta kintu kibabaje nko kubona video y'umukobwa wakunze ariko aratamba yambaye ubusa canke bimwe twita DPS rimwe, canke ukamubona amafoto yiwe adashimisha ijisho, ukabibona ku bandi bantu batari bakwiriye kubibona. Iki gihe uzamere ku mutwe wumve isi umenga si yawe, rimwe na rimwe wumve umenga isi iraguhemukiye n'abisi, ariko umukobwa nawe azoba yabigizemwo uruhara. Buriya abagabo bitewe n'ikintu bashaka ku bagore canke ku mugore canke ico bamwifuza ko, arashobora kuba yabibonye canke akabibona akavuga ati ntaco bitwaye, ikahise turakomeza twibanire nta kibazo, kuko n'ubu jewe mfise experience. Akavuga ayo majambo, mugabo mu vy'ukuri reka ndakubwire canke reka ndakubwire ukuri, mu ndiba y'umutima wiwe aba yumva ababaye. Nta mugabo n'umwe canke nta musore n'umwe yoryohererwa no kubona ubwambure bwiwe ku bandi bantu batari bakwiriye kubona ubwambure bw'umuntu akunda canke bw'umugore wiwe. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bikwereka ko umukobwa yabonanye n'abasore benshi canke umukobwa yaryamanye n'abasore benshi kurusha uko uvyibaza. Ikimenyetso ca mbere, nuhura n'umukobwa ukumva akunda kuvuga ibijanye no guhuza ibitsina, ugasanga ibiganiro vyiwe vyinshi bishingiye kuri ivyo, uyu mukobwa uzumutinye cane, kuko birumvikana ko ivyo uwo mukobwa avuga canke ivyo bintu yamaze kubimenyera, kandi nta n'isoni agifise yo kuvuga ivyo bintu. Bisigura yuko abibamwo, arabiviva, rero ntakibitinya no kubivuga mu bantu. Nimba rero uwo musore arivyo wipfuza, komeza n'uwo muntu. Nimba naho ushaka izindi projet, kora ayandi mahitamo, kubera yuko iyo nzira waciyemwo siyo. Ikindi kimenyetso ca kabiri kizokwereka yuko umukobwa amaze kuryamana n'abahungu benshi, nubona umukobwa anywa inzoga nyinshi cane, hanyuma ntibigarukire ngaho ukabona arenzako n'itabi, uyu nawe ukumwitondera, kuko umuntu yaborewe n'umugabo ari umugabo, hari igihe aborerwa akava muri controle. Bwira umukobwa ashobora kuborerwa agata ubwenge, ugasanga umenga si umuntu. Ibikurikira, abagabo turazi nabo akenshi iyo bagiye mu bubare baba bashaka abantu batahana, sinibaza yuko amutahanye bizoherera ngaho. Ikindi naco, hari abahinga bavuga yuko uko umukobwa abandanya gusoma agacupa akagasogongera ariko ibintu bizamuka muri we. Rero nibona umukobwa anywa inzoga nyinshi cane, aborerwa akongera agashiraho n'itabi, ibi ni mu bimenyetso bizokwereka yuko amaze guhura n'abasore benshi. Ikindi kimenyetso ca gatatu, nimba umukobwa mukundana akoresha rezo sosiyo ariko akaba ata n'umunsi n'umwe aragupostinga, nawe tangura wibaze impamvu. Aha ibintu bishobora kuba ari bibiri, ushobora gusanga afise abandi bantu badashaka ko bakumenya, nyene babandi usanga avuga ati ababimenye boca bampega canke ahora bigenda uko ntivyosubira kugenda, canke naho ugasanga ntari fier na wewe canke ntakwishimiye.
Rero ibi bintu iyo utanguye kubibona utangura kugira amakenga, kuko niba umuntu mukundana ntakugaragaze aba afise irindi banga anyegeje. Rero akenshi usanga biba bihagaze kuri ivyo. Ikimenyetso ca kane kizokwereka yuko umukobwa ashobora kuba amaze kuryamana n'abahungu benshi, umukobwa afise amatatuwaje menshi, uyu nawe ni ukumutinya. Iki ni ikimenyetso cerekana ko yabonye vyinshi kandi rimwe yanabibayemwo, kuko uzosanga indero canke imico turabira ahandi hantu ku bandi bantu usanga ifise n'ivyayo. Rero ntazoshobora kurahura irya mico y'amatatuwaje ata mpamvu ivyihishe inyuma. Rero uyu mukobwa uzumutinye, kubera yuko ushobora gusanga ayo matatuwaje afise ibindi bintu avuga kuri we. Ikindi kimenyetso ca gatanu kikwereka yuko umukobwa ashobora kuba yararyamanye n'abasore benshi, ni wa mukobwa afise abagenzi benshi b'abagabo canke abasore. Bro, ntibakakubeshe ngo umugabo yoba inshuti yawe canke yoba inshuti y'umukobwa gusa, haba hari impamvu. Mwese abariko barumviriza ibi bintu mwamwe muri abagabo, ntushobora kuba umugenzi w'umukobwa ata kintu na kimwe swate mudahuriye mu kazi canke ata kindi kintu na kimwe kibahuza ukumva ngo turabagenzi gusa. Haba hariho iyindi mpamvu ivyihishe inyuma. Ubuhoho biraharawe ngo n'ababesto, kandi ibintu bigize iminsi bivugwa hagati y'ababesto ivyo bakora. Umubesto ni wa muntu usanga ari umugenzi w'umukobwa canke ari umugenzi wa sheri wawe, ugasanga ivyo atakubwira aja kubibwira umubesto wiwe. Rero ntibaze bakubeshe ngo umuhungu canke umusore ashobora kuba umugenzi w'umugore ata mpamvu. Rero niwabona umukobwa afise abagenzi benshi b'abahungu, nawe uzomugireko amakenga. Rimwe uzokumva avuga ngo jewe sinkunda ngo bagenzi b'abakobwa ngo kubera ngo bafise isaku. Ubuhoho vyaramaze kuba urudubi, n'abahungu basigaye bavuga, ariko ugasanga umukobwa niwe acagenda n'abahungu benshi. Ntibivuze yuko ari ufise ubwiza bwenyene bwotuma uwo mukobwa aryamana nawe gusa, kuko n'abo bandi nizo gahunda baba bafise. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka yuko umukobwa yashobora kuba yararyamanye n'abasore benshi, arico ngiye no kurangirizaho. Ikimenyetso nubona umukobwa adashaka ko umenya kahise kiwe, ugasanga buri munsi akubwira inkuru z'ibi n'ibi, mugabo iyo hageze muri kahise kiwe ntashaka gutombora bakubwira ingene vyagenze. Buriya umuntu anyegeza kahise kiwe kubera ko hari impamvu, kubera icabaye. Akenshi usanga abakobwa baraciye muri ya myaka twita mu myaka ya adolescence canke imyaka ya kahise, ugasanga yarakoze ibintu bita amabara canke amayobera, hanyuma amaze gukura ugasanga ariga akavuga ati biriya bintu nakoze kweri nta musore wenyemera. Rimwe na rimwe abakobwa usanga arashobora kwimuka ahantu akavuga ati ahantu bose baranze, reka nje kurondera ahandi iyo amaze gukura. Rero ugasanga murahuye, kahise kiwe ntakuzi, ntashaka no kukavugaho. Uyu muntu canke uyu mukobwa uzomugendeko buke buke, kubera yuko aba afise ibintu ariko aranyegeza, kandi ibintu benshi abakobwa banyegeza niyo mico bagendeyemwo bakiri muri ya myaka twita ya adolescence. Rero n'uyu muntu nawe uzumugendere kure. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bitandatu bishobora kukwereka yuko umukobwa ashobora kuba yararyamanye n'abasore benshi. Twe twahisemo kuvuga ibimenyetso bitandatu, ndazi hariho n'ibindi byinshi bihari. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Noy Drift kuri Drift LG. Mubandanye mukora subscribe na commentaire, ndabona muriko muraza. Mukomereze ngaho. Murakoze.